Abagize inama nkenguzamateka bagiye guhura n'abanyagihugu bo mu ngero zitandukanye kugira barabe ko ibitigiri vya 60% ku Bahutu na 40% ku Batutsi mu nzego zimwe zimwe zigize igihugu bivanwaho canke bigumizwaho. Uwurongoye inama nkenguzamateka yabivugiye mu birori vyo gutanguza icese ico gikorwa kuri uwa mbere i Gitega. Emmanuel Sinzohagera arahumuriza abarundi ko uko atari ukubasubiza mu ndyane z'amoko. Benshi mu bitavye ivyo birori basavye ko ivyo bitigiri bigumizwaho. Ndi n'iteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ya kure. Nonyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwo munsi wa mbere w'indwi w'igenekerezo rya 31 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. Utegerezwa rero gusa kubandanya ubana natwe wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi mu bisagara bitandukanye, woba uri mu gisagara ca Bujumbura mu murwa mukuru w'ubutunzi, woba uri ku murwa mukuru wa politike i Gitega, woba uri mu ntara ya Cibitoke, woba uri mu ntara ya Ruyigi, mu ntara ya Makamba, mu ntara ya Bubanza ndetse n'intara ya Karuzi, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri no mbonesha kure. Umushikiranganji Martin Niteretse ariko arahumuriza abadandariza mw'isoko ya Ruvumera ndetse na Jabe ko ibiciro vy'ibibanza bigiye gusubirwamwo. Ni inkuru nziza, ni inkuru ihumuriza abadandaza bose bakorera mw'isoko ya Jabe ndetse na Ruvumera. Narakugeza ko iyo nkuru ariko ku buryo buramvuye, nunyemerere ngugeze ko iyi nkuru nto cane ivuga ko ikigo BBN gisaba abanyagisagara kureka gufungura irengarenga zovomejwe ibiziba. Umuyobozi mukuru w'ikigo BBN kijejwe kugenzura ubuziranenge avuga ko gufungura ibiterwa vyavomejwe amazi y'ibiziba ari ugukwegera akarambaraye amagara. Agasaba abo barimyi guhagarika kuvomeza bene ayo mazi, ababifungura nabo abasaba guhagarika kuvyihereza mu gihe bamenye iyo vyazananye. Abahanura gufungura umukubi canke umusoma mu gishingo c'izo rengarenga zohava zibakwegera ingwara. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, Severus Ndayikengera arongoye ikigo BBN co kuri uwa 31 Mukakaro yagarutse kandi ku macupa aguma akoreshwa kenshi kandi yaragenewe gukora rimwe, agahamagarira abenegihugu ko ku neza y'amagara yabo baheba kwihereza ibiri muri ayo macupa, aho Severus Ndayikengera yavuze ko hampande y'uko ayo macupa bibujijwe ko akora kabiri, abarenga kuri ayo mategeko bayogesha amazi yo mu mifurege hacafuye cane, ibituma ingaruka mbi ku magara y'abantu zirushiriza kuba nyinshi. Nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugeje ko mu ntango z'ano makuru nuko umushikiranganji Martin Niteretse hariko ahumuriza abadandariza mw'isoko ya Ruvumera na Jabe ko ibiciro vy'ibibanza bigiye gusubirwamwo. Mu gihe kuri uyu wa mbere w'igenekerezo rya 31 Mukakaro 2023 abadandaza bakorera mu masoko ya Ruvumera na Jabe bari bazindutse bafashe ingingo yo kugara ibibanza bakoreramwo kubera leta ibicishije muri OBR yaheruka kubiduza ibiciro ku rugero rudasanzwe hafi ibice 300 kw'ijana. Martin Niteretse mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu amenyesha ko mu minsi iri imbere ivyo biciro bizosubirwamwo kugira ngo ntihabe abatozwa umurengera. Martin Niteretse amenyesha ko iyo ngingo yari yafashwe kubera basanze hari bamwe mu ndongozi wasanga zarishikirije ibibanza mu masoko atandukanye, ugasanga meri bayiriha nk'ibihumbi 100 ariko bo bapangishije ko ico kibanza ugasanga ariho ibihumbi 600. Ngo niyo mpamvu rero haciye hashingwa ingingo nshasha ijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta yo mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024, itegeka ko amafaranga akoteshwa ibibanza biri mu masoko ya leta atozwa n'ikigo OBR kugira ngo urudandazwa rubandanye rukorwa neza n'abadandaza b'abanyamwuga atawitambika hagati y'uwugikoreramwo na leta. Ariko naho leta ngo igiye gusubiramwo ibiciro vy'ivyo bibanza, Martin Niteretse amenyesha ko guhera ubu atawuzosubira kwemererwa kurenza ikibanza kimwe kugira ngo itunga ry'igihugu risabikanywe na bose.
Naho biri uko ariko bamwe mu banonosoye ivy'ubutunzi babona ko iyo ngingo yo kuduza ibiciro vy'ibibanza mu masoko yoba ifitaniye isano n'igihengeri c'amafaranga arenga amamiliyaridi amajana indwi mu yategekanijwe gukoreshwa na leta aho gushika ubu bitazwi neza iyo azova. Ikindi mwomenya nuko muri uku kwezi ibiciro vy'ibidandazwa nka vyose vyaduze uhereye kw'isima, isukari, ibitoro, ibiciro vyo kwiyunguruza, impapuro zisabwa mu gipolisi nazo nyene zaradugijwe, hamwe n'ibindi navyo nyene bivugwa ko bishobora kuduzwa umwanya n'umwanya. Ese aho muherereye ibiciro vy'ibidandazwa vya nkenerwa vyifashe gute? Nimutwandikire. Nayo ntiyariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Mahama mu gihugu c'u Rwanda Peyisana Eri hari akarorero keza k'inyubakwa y'ishuri isangiwe n'impunzi ndetse n'abasangwa. Abana barenga ibihumbi 200 mw'ikambi y'impunzi ya Mahama no mu miryango y'abasangwa mu Rwanda bararonyejwe amashuri atandukanye yo muri Peyisana Eri. Buri gitondo n'inyuma y'umutaga abo banyagihugu bo ku mpande zibiri barahura bagasangira ubuzima n'ubwo batabura utwo badahurizako. Ni inyubakwa nini igizwe n'amashure mato n'ayisumbuye mu Rwanda. Nubwo iryo shure rikoresha urutonde rw'inyigisho rwo mu Rwanda, amashirahamwe akukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU arahari kugira ngo yishure ku bibazo bimwe bimwe bijanye n'indero kuri bose. Abana benshi muri bo ni abaturuka mw'ikambi y'impunzi ya Mahama, iharurwamwo impunzi zirenga ibihumbi 500 bagizwe ahanini n'Abarundi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 HCR ihawe uburyo n'abayifasha yarubatse inzu yo kwigishirizamwo ibijanye n'ubuhinga bugezweho, irashiraho n'uburyo bwo kwiga hakoreshejwe amatelefone ngendanwa yitwa tablet, ivyuma vyerekana amasanamu hamwe n'ibindi vyuma. Bafadikanije na PAMU, abana bari mu migambi yo guteza imbere abana bakiri bato n'ishure ritoya bararonswa kandi ibifungurwa vyo kw'ishure rimwe ku mutaga canke inyuma y'umutaga. UNICEF ifadikanije n'ubushikiranganji bw'indero yaratanze imashini nyabwonko ngendanwa ku bigisha barenga 350 bo kuri iryo shure. Uguhurumbirwa cane. Nubwo biri uko, bamwe mu banyeshure bo kuri iryo shure basigura ko ibirasi vy'amashure vyinshi birimwo abanyeshure b'umurengera kuko nk'uko babivuga ngaha abana bafise inyota yo kwiga ariko intambamyi ziracahari. Mu mazu yo kwigisha ivy'ubuhinga bugezweho abanyeshure bigira ivyigwa vyabo ku matelefone manini manini yabo, bigatuma batahura cane gusumba mu ndinganizo ya kera. Uko akaba ariko bamwe mu bigisha bagaragaza umunezero kubera ko tudafise ikigo co kugeragerezamwo hano citwa laboratwari, dukoresha ibikoresho vyo mu buhinga ngurukanabumenyi mu kugerageza bimwe bimwe atakundi twobikora canke ngo tuvyereke ukundi abanyeshuri. Uko akaba ariko bongerako ico ishure ryisangije. Iryo shure rirafise kandi ubuhinga bushasha bwo gushigikira abanyeshure. Icumba c'abigeme giha umwanya umeze neza abanyeshure b'abigeme kugira ngo baruhuke banaronswe ibikoresho vy'isuku mu gihe bari mu bihe vyabo. Turigisha kandi abigeme iterambere rijanye n'amagara meza hamwe n'iry'umukenyezi. Turafise porogaramu yashizweho n'ubushikiranganji bw'indero hamwe n'ikigo kijejwe ubuvuzi mu Rwanda. Uko akaba ariko bivugwa na bamwe mu bigisha n'abajejwe iyo nzu. Bongerako bati iyo girls room yaragize uruhara mu kugabanya ibitigiri vy'imiyabaga y'abigeme iheba amashure. Abanyeshure bose bo kuri ico kigo mu mashure mato mato n'ayisumbuye baramenye. Nta n'umwe yayobewe umwaka. Hari bamwe mbere baretswe bari kuri 35%. Birahimbaye. Nubwo biri uko ariko ukwishimira uko kumenya ntibibonwa kumwe. Bamwe mu bavyeyi bavuga ko uko kwimura abanyeshure mu kivunga bizogira ingaruka mu mashure ari imbere. Niwibaze umunyeshure amenye hafise ibice 35% yicaranye mw'ishure n'uwamenye afise ibice 85% hama uko ari babiri bagakora ikibazo ca leta kimwe. Uko biri kose umusaruro ntushobora kuba umwe.
nico gituma ku bwanje mbona ko abadashikana ibice 50% basubiramwo umwaka uwo akaba ari umwihwezo ukorwa n'umwe mu bavyeyi bo mw'ikambi ya Mahama. Womenya ko ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda hafi y'urubibe rw'ico gihugu na Tanzania, ikaba irimwo abantu bigwije hafi kabiri abo muri ako karere yubatswemwo.